telefone y'umugisha mumenye Imana amashitwa yarakoze. Ntiwumva ko aribyo tuba dushaka. Yesu nashimwe. Amen. Wagazanga nshaka gushimira Imana itangaza yankoreye mwiyino. Yatanze imitwaro 3 2 narishu. Bane hafi cyubahiro. Mwibuke ko twababwiye ko abantu muzoza mwishurwa mu mitwaro muza muzana ikimazi cy'ishimwe mushimira Imana. Yani watu wambia kama kuleta zabibu ya kushukuru Mungu. Yesu ashimwe. Amen. Ndashimira Imana yuko Imana yampaye ikibondo. Komera amashumwami Yesu ko twanose ikibondo no kuri Kristo. Ko bari bambwiye ko bangira operation ariko ntivyakunze ko bayingira. Yesu abantu birakabona bidakunze. Kandi umwungere Yesu amuhera amavuta kandi nongeye gushimira n'ababyeyi bacu batubaye hafi nongeye gushimira n'abakozi b'Imana abandi batubaye hafi n'abasenzi batubaye hafi n'abantu bankurikiranye Yesu abampera umugisha. Abantu bariko bashiginaye neza nibi rero nshaka. Yesu ashimwe. Amen. Nanje shimira Imana ko imitwaro 3 nanditse 2 yarishu. Amen. Uziko Imana iri mu kazi. Yesu nashimwe cyane. Nanje ndashimira Imana ko ntabari umuvyeyi ndashimiye n'umugere wacu yamusengeye na groupe y'ikengero Mane bahetagire ndashimiye nino dutungera Imana yamezagize ufaranga tuke ariko ndashimira Imana. Amen. Dukamira amashimwe. Ndashimira Imana ku cyambere kuba nkiri umwana isasu ko nenda bibere ariko ni kubw'imbabazi z'Imana ku munsi w'ejo sinaye kuba nkiriho kandi ariko kubw'Imana ndacariho amashimwe n'icubahiro n'ikibi cyane icya kabiri nshimira Imana mu mitwaro 3 2 yarishuye. Amen. Mana yagukijije urupfu umukobwa wa Yesu uracyariho kubera Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu nasimwe. Amen. Jewe mu mutwe wanje namana igikombe cy'amazi. Mu gikanu nkuba yuko ubuzima bwanjye bwose bwaheze. Haragera rero ahantu umwana wanjye ndamutuma kutiyamara rero ndafuye. Tinimuza mfite amahera ibihumbi 3 timunzane kwa muganga. Usanga rero ngutibako ndakazi kawe. Ndiyo ninawumvisa abantu basenga. Ngutu ntabare munzane. Ndakundi birarangiye. Ndafuye. Amaze umwanya rero ndagenda kwa muganga. Baranzana umugezi aranzana kwa muganga ndakira. Buke. Maze nzanumve ntumarandure kuko mawe ko nyaruka handu nahubuye uze gusenga. Ndiko ndashimira rero ndahe sima nibikorwa ejo bundi ku munsi wa 5 yakoreye. Umugenzi yaragwaye yarareze. Amazi avuga ati yamara rero ndakwike tugende kwa muganga. Ntibisoboka ngo tugende ndasenga mvuga amajambo asikatana. Bigezaho turahaguruka turagenda no kwa muganga dusiceyo niho yavuga ati mugenzi numva hari intege zari zabaye nabi none numva umenga ndakize bya bintu Imana ishimwe. Nshimira rero uwabikoze ndashimira Imana mumfase pasiteri bamumbera hasi none Yesu yabikoze. Yesu yabikoze jewe narasenze gusa. Yesu alitenda niliomba tu. Narasenze ariko ni Yesu yabikoze. Niliomba lakini Yesu Tukomera amashimwe. Shangilie Bwana makofi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Jewe wanje gushimira Imana yankijije ingwara iteye n'ubwoba. Ko kabisa. Iteye ubwoba bwose. Ingwara iri muri famiye yacu yose. Mugabo jewe Imana yemera kunkiza. Naje hano ndabwira umugozi w'Imana ndamubwira nti ndagiye kwipigisha ijyanyuma. Ni kandi nizeye ko nakize. Nawe arambwira ati genda warakize. Kugira ngo kwizera ntikunjike narangure kwa muganga. Bacha muganga yanyakiriye niwe yarasanzwe yaranyakiriye.
acarambaza ngo wari uje kuraba aho bigeze ngo cyangwa wari uje kuraba ko uyifise nari ndwaye diyabete acarambwira ati wewe nta diyabete ufise ubu warakize. Hallelujah. Papa yaramaze amahera ya famiye kubera diyabete. Hallelujah. Ariko ndashimira Imana kandi akayikankura mu byaha ikadubikanye. Hallelujah. Yasahoze icyubahiro rwose. Hallelujah. 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 Ndizeye kandi ko n'ibindi Imana igiye kubinkorera cyane. Cyane. Dukomere amashyi umwami. Hallelujah. Hallelujah.